nunganiye ikibazo ca kane kivuga ngo ko tuzi ko igikorwa ca filme donc igikorwa kija kuri YouTube kibandanya kizana inyungu. Dufate kugurishije umurima uri mu giti civoka. Wowe ugurishije urazi ko ari mu giti civoka kandi kizoguma cama. Urafata izo risk hama nawe ukikingira. Nibaza ko abo dukorana murabona ko atari abantu bavuba n'abantu babizi. Nivyo byose bijanye na informatique, tukagira hébergement z'amasite web canke tugafasha amashira hamwe kumenyekanisha cyo kugeza kure ibikorwa bakora. Muri warubizi kindi naco muri warubizi turigisha ugwaruka ibintu byose bijanye n'ubuhinga dushoboye turagerageza kubiha abandi. Si muri informatique gusa no muri production naho nyene mwumvise cyane ko hariho igisata bimenye nawe mu bisanzwe ico gisata cashiriweho abakobwa. Wizo Media TV. Wizo Media TV. Kuri uyu munsi igenekerezo rya 2025 uruganda rwa Warubizi twatumiye uruganda rw'imenyesha makuru kugira ngo mushike hano bamenyeshe ibikorwa bariko bararangura hamwe n'imigambi bafite muri kazoza. Ani Esperance Tusemana niwe yatanguje uruganda rwa Warubizi, akaba ari nawe aduserukira. Turamuha ikaze kugira ngo atuyagire. Murakoze cyane. Turahaye ikaze mwebwe bashitsi bamenyesha makuru muri kino kiganiro twahabagaye kugira ngo dushobore kuyaga ibintu bijanye cyane n'ibikorwa dukora muri Warubizi, aho uno munsi twabahamagaye ku migambi ibiri nyamukuru. Icambere ni ihiganwa ryateguwe ry'abigeme ku civugo kivuga ngo umukenyezi we nkingi y'iterambere. Hama ikigira kabiri tugomba kubabwira ku kijanye n'ishigwa habona ca filme twakoze yitwa Icahishijwe, turi kumwe n'uruganda rwitwa Gateka Films rusanzwe rurongowe n'umufasoni Donata. Hanyuma ijambo rya mbere mwo kwibaza muti mbega Warubizi ni iki? Warubizi igizwe na bande cankwe Warubizi ifise ihangiro rimeze gute? Warubizi ni ishiramwe ryavutse mu mwaka wa 2020 riserukirwa imbere y'amategeko na jewe ndiko ndavuga. Nitwa Ani Esperance Turisabimana. Twari kumwe n'umushinga ntahe Habyarimana Prosper ariwe asanzwe arongoye igisata c'ubuhinga mu byo dusanzwe turangura hano muri Warubizi. Hama Warubizi ni ihuriro ry'ugwaruka rufise ingabirano mvabwenge, abartiste cankwe ingabirano culturelle, ivyo twokwita imico n'akaranga. Harimo gukina amareresi, gutwenza ivyo twita komedi, gucapa, gutamba, kuririmba, kujisha hamwe n'ibindi nk'ivyo. Aho Warubizi isanzwe ifasha ubwo gwaruka guteza imbere ico bafise muri bo nk'ingabirano kugira ngo bagifate mu butunzi bushobora kubafasha muri kazoza canke rubafashe kwitunganiriza akazi. Musanzwe muzi yuko ibi vy'ingabirano iyo kenshi tubifashe nkama bishobora kudushikana ku ntambwe na twebwe tutari twibaza. Naho rero duca dufasha ubwo gwaruka kubibamwo no kuvyumva, hanyuma tukabaherekeza kugira ngo bashobore kubishira ahabona, bashobore no guhura n'abashobora kubashikana kwihangiro ryabo bafise mu buzima bwabo. Ivyo turaza kubisigurirwa n'umwe mu bo twaherekeje hama akirondera akironka n'uyu mwigeme twicaranye yitwa Kado Haver. Araza kubitubwira ido n'ido ivyo dukora mu bijanye n'ico gisata. Hama ikigira kabiri
ni igisata kijanye n'ubuhinga aho dukora imbuga nkoranyambaga, amasite web cyangwa ama application web n'ivyo byose bijanye na informatique, tukagira hébergement z'amasite web canke tugafasha amashirahamwe kumenyekanisha cyo kugeza kure ibikorwa bakora. Navyo nyene ubusanzwe abirongoye ni Prosper Habyarimana, mukanya aca dushira ku mayage uko ico gisata gikora. Hambavu y'ivyo Warubizi irafise imigambi ibiri yashizeho kugira ngo ishobore no gukora ibijanye na rusociale cankwe ibikorwa by'iterambere by'igihugu cacu. Turavuga nk'igisata citwa Tubiteho, ni igikorwa twama dukora buri mwaka turi kumwe n'ugwaruka ruhurikiye muri Warubizi, kugendera izindi ntara tugakora ibikorwa rusangi cankwe tugaca dushirako guhura n'urundi gwaruka kugira ngo nabwo tubagire témoignage, tubahe intahe y'ivyo dusanzwe dukora kugira nabo bashobore kuhigira. Edition ya mbere twarayikoreye mu ntara ya Makamba, aho twashoboye kugendera ibigo bibiri, hariho ikigo c'abagendana ubumuga twashoboye kubaha amakinga n'amabekiye, twaragendeye kandi ikigo c'imfuvyi aho bita kwa Masogonde, aho twashoboye kuronka ingemu y'umuceri n'ibiharage, amasabuni n'ubuyi. Turakunda kandi kwifatanya muri iyo ntumbero n'abandi bakora ivyo bikorwa by'urukundo mu ntumbero yo kugira ngo gwagwaruka twebwe twiyegeranije dushobore guhura n'abandi dusangire experience y'ubuzima. Turafise kandi n'ubundi mugambi witwa Bimenye Nawe. Uwo mugambi rero nuburikiyemo ugwaruka rw'abigeme kugira ngo nabo bijye twibaza ko abigeme badashoboye gukora nabo bubahuke kubikora. Muri iyo ntumbero niho rero twaciye dutunganya iri cadukoranije uno munsi kijanye na competition yahamagariye abigeme kuvuga amazina cankwe kuririmba ururimbo ruhayagiza umwigeme kugira ngo dushobore ubwo gwaruka rw'abigeme rushobore kumva ko nago rushoboye gushira habona ingabirano, kuko kenshi naho tworaba mu bafisa bakamera mu rumenga nta mwigeme arimo, dufise bakenya kugira ngo dushobore kuronka igitigiri gishimishije c'abigeme bashobora guhurumbira gushira habona ingabirano zabo mvabwenge. Tutarandiriye nagomba gukengurukira cyane ubwa mbere ikigo cigenga kijejwe agateka kazina muntu CNDH, kuko catwemeye kugiye cyose tuzorangura uwo mugambi witwa Tubiteho bazoduherekeza. Dushimiye kandi na radio televiziyo y'igihugu cy'u Burundi, kuko muri bya bikorwa dukora amafilme ugwaruka turi kumwe rukora bayaducishiriza kuri televiziyo imisi yose kuwa gatandatu no kuwa Mungu, bakongera bakadushigikira mu bikorwa byose dutunganya nk'ibi twakoze uno munsi. Murakoze cyane. Ani Espérance dufite Imana twakengurukiye cyane nk'uko mwavyumvise nk'uko hariho igisata cy'ubuhinga, twagomba twikaze Prosper Habyarimana atubwire muri ico gisata ciwe uko bisanzwe bitunganije. Ndabaramukije mwese. Nkuko mwavyumvise nitwa Habyarimana Prosper, sanzwe ndi umwe mu barongoye Warubizi. Hama bavuze bati Warubizi irafise igisata c'ubuhinga. Muri Warubizi hakorerwa ubuhinga bwinshi, mugabo jewe ahanini nza kuvuga kubijanye na informatique. Mu bisanzwe Warubizi abantu benshi bakunda kutubona cyane mu mafilme, bazi ko Warubizi dukora gusa cinema, mugabo si cinema gusa, turakora na technologie. Alors muri technologie turakora ibintu bitandukanye, no kuvuga turagira imbuga ngurukana bumenyi, turakora imbuga ngurukana bumenyi, conception y'ama site web, turakora kandi ama application web de gestion. Kuvuga ko abantu baba bafise ama entreprise bakeneye ibintu byo bafasha gutunganya ama entreprise yabo, ari muri domaine ya comptabilité, ari muri domaine
ya ressources humaines ivyo byose turashobora kubikora twisunze kw'ivyo umukiriya abashaka. Hambavu y'ivyo kandi warubizi iragira ama consultants, no kuvuga ku bantu baba bakeneye ari nka entreprise ashaka kwigisha abakozi bayo ibijanye n'ubuhinga, warubizi kandi irashobora kubibafashamo. Hakabaho kandi nuko twigisha ugwaruka ibijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi. No kuvuga muri ibyo hariho ibyo benshi bamenyereye le bureautique, gukora bureautique, kwiga imashini nyabwonko ibisanzwe, ariko hariho kandi no kwiga gukora imbuga ngurukana bumenyi mu buryo butandukanye. Ibyo byose muri warubizi turabikora. Hama ikindi naco muri warubizi turigisha ugwaruka ibintu byose bijanye n'ubuhinga dushoboye turagerageza kubiha abandi, si muri informatique gusa, no muri production naho nyene. Mwumvise cyane cyane ko hariho igisata bimenye nawe. Mu bisanzwe ico gisata cashiriweho abakobwa, kuko abigeme cyane cyane igisata c'ubuhinga benshi barabihunga. Rero warubizi ko yishinze gushaka guteza imbere impano y'ugwaruka, ni naco gituma yashizeho igisata novuga bimenye nawe gihamagarira abigeme kwijukira ibisata by'ubuhinga. Ivyo bisata ushobora kuba uri umwigeme ukeneye kwiga production, ushobora kuba uri umwigeme wumva uri fier ukoresheje wize informatique byo gufasha, ivyo byose bikabufasha. Rero mu gukora ivyo bisata kandi muri ivyo bisata kandi warubizi hambavu yo kubigisha, iyo harimo abantu bagize excellence mu bikorwa warubizi kirakora mu mamarche warubizi biri kiraronka, igaruka kandi akazi ka mbere itangura kugaha baba jeune nyene. Pour dire que bimwe mu migambi warubizi bifise ni ugufasha ugwaruka kwirinda gusabiriza, ugufasha ugwaruka gukora rutazeinze. Ni naco gituma warubizi gerageza mu buryo bwose ishoboye gufasha ugwaruka kwiteza imbere mu kubaronderera ivyo rushobora gukora, canke ikabafasha nayo nyene igakreya ubuzi bushobora guha gwagwaruka akazi. Mu bisanzwe nivyo cyane cyane dukora mu gisata c'ubuhinga. Nibaza ko nk'ama press ari ngaha ca muduha akazi, ndazi menshi nta ma site webe mugira, ni muduha akazi duhe natwe abajene akazi. Je nibaza ca mupfa ngaha mukaduhaye, sivyo necessairement ko na CNC ari byisaba twere turi ngaha comme des jeunes. Kandi ikindi nari nibagiye, turakora hébergement de site web. L'hébergement de site web nibaza ko mu Burundi turi abantu ba mbere dukora hébergement ya site web ku mahera make cyane. Aba uravye ivyo dutanga Sokingiye cyane. Turumvise twese yuko muri warubizi mu gisata cya technology abantu bose barafiseho ikibanza. Yaba ushaka kugira ama entreprise mu bijyanye na comptabilité, mu bijyanye na gestion, warubizi yashobora kubafasha mu bijyanye n'ama logiciel, ressources humaines, byose irashobora kubafasha. Irashobora kandi gufasha abajene na cyane cyane abakobwa badafise ikibanza gihambaye muri warubizi, na cyane cyane mu kubatumira kwijukira iby'ubuhinga bwa none no kutaguma inyuma y'abandi. Ni ikintu gikomeye cyane. Merci beaucoup warubizi. Hanyuma nk'uko mwabyumvise, warubizi ifite ibisata bitandukanye. Hariho igisata cy'amareresi hamwe n'ubuhinga bwo kuyakora, hakaba n'igisata cy'imico n'imigenzo. Kado Habel Ernisia Kagisi ari ngaha, ni umukinnyi w'amareresi, agomba atatubwira ingene bimeze, na cyane cyane ko muri ibyo bisata bibiri by'amareresi hamwe n'ibijyanye n'imico n'akaranga uyu munsi ari byo bikuru byahagurukije. Hinge ace atubwira muri ibi. Murakoze cyane. Nkuko yabivuze, nitwa Kagisi Ernisia Ravel Kado.
ngomba kubabwira ku bijanye n'igisata ca cinematography et production, igisata co gukina no gutunganya amareresi. Ico gisata rero gihari mu ntumbero yo guteza imbere impano yo gwaruka nk'uko ari ihangiro rya Warubizi, na cane cane gutanga impanuro biciye muri ayo mareresi. Muri ico gisata rero tumaze gushika ku ntambwe nziza ishimishije, aho twavuga ko tumaze gushira ahabona amafilme atandukanye kandi yagiye akundwa n'abantu, aho twovuga filme Manjanja, Ntaho Yagiye, Ntarabona, n'izindi zitandukanye, Akosho n'izindi. Ngaha rero twogira ko dushimira umuvyeyi w'ayandi maradiyo n'amateleviziyo RTNB kuko idahengeshanya kudufata mu mugongo muri ico gisata ca cinematography et production. Warubizi rero yaramaze gutahura kandi irazi akamaro ko gufatanya, ko gukora bafatanije n'abandi. Nico gituma mugenda mubona canke mwumva ngo Warubizi ifatikanije n'iyindi migwi y'amareresi hano mu gihugu c'u Burundi. Ngaha twovuga nka BMT, tugira ko tubashimira cane gose kubw'izigirwa twagiranye mu gutegura no gutunganya igikorwa ca filme Ntaho Yagiye iri mu zakunzwe. Muri no minsi rero ya vuba cane tugiye gushira ahabona filme yiswe Icahishijwe, twakoze ku bufatanye n'umugwi userukiwe n'umufasoni Donate asanzwe arongoye ishirahamwe Gateka Films. Izosohoka igice cayo ca mbere kizoboneka kuri YouTube channel ya Warubizi Movies ku musi wa 4 isaha 2, akaba ari nawo musi izohora ibonekerako imisi yose. Muri iyo filme rero twokwizeza abantu yuko bazoyikunda cyane kuko ari filme ihurikiyemwo inyigisho zitandukanye zo mu ngo tugenda tubona hano, na cyane tuzobona ingene umuvyeyi ashobora gukwegera umwana mu ngeso mbi atabizi kandi zikamugirira ingaruka mbi zikomeye cyane. Nibaza ko umufasoni Donate ko ari hano araza kutubwira byinshi bitandukanye kuri iyo reresi. Warubizi rero ifise ihangiro ryo gufata mu mugongo, gufasha impano zitandukanye, iheruka no gufasha ugwaruka abajeni 3 gushira ahabona urukurikirane rw'indirimbo album yitwa Kimwe mu Bindi. Mwoshaka kuja kuraba kuri YouTube channel ya Warubizi Movie, hariko izo ndirimbo nubwo zidashemeye, mugiye mukaziraba murabona yuko ari abana kumbure baronse ababafata mu mugongo bashobora gutera imbere cyane mu bijanye n'umuziki. Ni muri iyo mvo rero Warubizi company yateguye ihiganwa umukenyezi wa nkingi y'iterambere, kugira ngo turabe tugiye dushigikire umukenyezi canke umwigeme kwitinyuka kwerekana impano, ikintu kiriko kiramududubizamo nk'impano akacerekana. Mu nyuma rero tukazona mufasha uzoshaka gutsinda muri iryo higanwa, tukazomufasha kubijanye n'ibintu bigiye bitandukanye. Iryo higanwa rero ukuntu ryari ritunganijwe, umwigeme yarifata aka video k'iminota itarenga 2 akaturungikira ariko aravuga amazina canke aririmba kuri teme twari twabahaye ariyo umukenyezi we nkingi y'iterambere. Tukagaposta kuri Facebook. Uwashoboye kugira uzoshaka kugira amajambo menshi n'abapartage ni critère imwe muzo jury izo kwishimikiza kugira ngo ishobore gutora 3 ba mbere. Twashoboye kandi gutunganya jury, gutegekanya jury, twagize imana, twagira ibibako yuko bashoboye gushika hano bose, tunabashimira. Jury rero izo bigizwe n'abantu 3 no bita inararibonye. Hariho Ntibashirira Adolphe, baramuzi cyane mu vyese, muramuzi cyane mu mubanye niwe muryango. Hariho twagira Yezu Marie Rose, bamuzi cyane muri Club Amabano. Hariho n'umumenyesha makuru Christian Xavier, benshi baramuzi cyane gose, turabashimiye cyane rero ko bose bashobora gushika hano. Na Alvera Muhimbare, benshi bazi mu mafilme hamwe no mu ndirimbo zo guhayagiza Imana.
ko bamwe rero bashoboye gushika hano nibaza ko tuza kubaha akanya bakivuga bakibidondora neza kurusha uko nabivuze. Murakoze. Kado Habel ndabashimiye. Numvise yuko mu gisata c'amareresi hariho filime icyashyizwe vuba cyane igiye kudushikira, aho naho uwayikoze akaba ari ngaha, tugomba tumuhe akaryo aducire ku mayange icyatumye yumvira kuri iyo filime n'ingene uyu munsi yasinye kuyidushikiriza. Murakoze cyane. Nk'uko babivuze, azokunguka gute murakorana ni papo aragiye namwe nsigare murarya. Akandi kantu gatoya mumbabarire ni naco gituma mwicaye munsi y'ico gicapo hejuru, mwagumye muvuga muti amajebe n'amapantaje n'ibiki, ariko nibaze ko tunigwana gishika kure na babandi bahari haruguru twariko turavuga mbega ihiganwa muri rusange ubupartisipsemwo akwiye gukora gute kugira ngo abandanye mwihiganwa mu bivuge mu majambo anonosoye kugira ngo babandi icumi kumbure biyongere ihiganwa ryitwa ihiganwa. Murakoze. Mubanze mw'ishuri abo imbere hama tubone kwakira abandi babiri basigaye. Nagira ni ishure kijanye na hébergement de site web. Icambere nta gihe kinini turamara tuvuge ngo turakora ibintu gigantesque, ariko ico dukora icambere nta periode d'essai ihari, mugabo turafise ico no kwita akabirya. Umuntu agize hébergement mu mwaka wa mbere turamuha nom de domaine gratuitement, ni kuvuga agura hébergement nom de domaine akayironka gratuitement pour la première année. Nibaza ko twatahoranye hébergement ni annuel, iriwa annuellement abizi. Ni kuvuga nom de domaine c'est gratuit, uyironka ku buntu mwaka wose, wowe ugacuriha hébergement gusa yawe. Hama haruwa inyishu yari karabaza ngo arigishwa imashini bisabiki bivana n'ibyo umuntu abakeneye. Uraza tukagira prise de contact ukatubwira ibyo ukeneye, ibyo wumva ushobora ukeneye, kuko hariho abiga za biotike, hari abakeneye kwiga ama conception ama site web canke ibindi, umva umwe wese bivana n'ibyo abashoboye. Wowe nico gituma yavuze ko umuntu araza tukagira entretien d'abord tukagusigurira ukamenya warubiza ukundi fonctiona, kuko hari umuntu aza ahantu yibaza ngo aje kuyora amahera oro ntamenye ko amahera bisaba yuko twese tuyaronderana. No hama kukijanye na filme kora bwa umuntu afise timu yiwe, twe mu bisanzwe ntituri ngaha kugira dusambure imigwi, kuko hari igihe umuntu ashobora kwidobora akava muri timu yanyu akaza kubera ko yumvise warubizi ngo aje muri warubizi. Faut d'abord kuza muri warubizi nuko atantese dugufise. Nyimba bavuye hari yamuhejeje gushwana ugaca uvuga ngo kwanza ngo ndigire muri warubizi baratwakira, tuzokwakira. Kuko nituri ngaho kugira dusambure imigwi. No. Turi ngaha kugira dufashe ugwaruka kwiorganiza. Imigwi nyimba iri hamwe nibaza ko twama twabikoze ni nkibi byabo. Mu bisanzwe turafise abantu dufoma muri domaine ya cinema. Mugabo twe dufise uburyo tubaforama. Sibwo buryo abandi baforoma, sibwo abandi baforoma. Rero turagerageza abantu biwacu kubashira mu maboko atandukanye kugira bamenyere ubuzima bwa filme mu bice itandukanye. Nico gituma hari aho tuvugana naba tugafinansa produit bakayiproduiza, abandi tugafinansa produit bakayiproduiza kugira bamenyere, twongere kandi tubasunike, tugende tubasunika ko nta mpamvu yo kubaguma tukavuga tubagumize ko twebwe ivyiwacu. Nimwe bavuga ngo iyo ngo umwana ngo atarajya hanze avuga ngo niho bacumba bunini. Rero turagerageza kubashira hose kugira bamenyere kandi tubasunike vuba gango bishoboka. Nikuvuga iyo team nyimba ibikeneye irazika tubwira, nyimba yarashimye uko dukora tukavugana tukumva modalite nyimba twokorana, bien sûr turakorana, mugabo tutagiye ndeho ya timu yanyu nyimba muyifize canke muvuga ati twebwe turaje kwadera muri ntuzenya nyimba nk'akarorero turafise programme y'amasati cha comedy, nyimba muvuga ati twe turakora comedy, mukavuga ati twe turaje muri warubiza ariko dushaka kugira muri comedy, tukaba tuzi ko turi hafise ntuze ya comedy uko nibindi byose. Voilà.
ahari ni ico sindi ko navyishura. nunganiye ikibazo ca kane kivuga ngo ko tuzi ko igikorwa ca filme donc igikorwa kija kuri YouTube kibandanya kizana inyungu. Dufate kugurishije umurima uri mu giti civoka. Wewe ugurishije urazi ko ari mu giti civoka kandi kizoguma cama. Urafata izo risk hama nawe ukikingira. Nibaza ko abo dukorana murabona ko atari abantu bavuba n'abantu babizi. Si ukuvuga ngo twe ngo turababesha turabivugana mpaka duhujije. Ubwo bakamenya yuko Wizo Media TV. Wizo Media TV.